by'ubutare ndetse by'inzahabu amakasiterite niyo twaje dutangura ikigwa cyo kurondera amabuye atariko arakoreshwa ubwo afite akamaro kanini mu bindi bihugu twakuramo ibyo gukora amakaro amapiyeri d'ornement n'ibindi kugira dushobore kugabanya importation y'amakaro n'ibindi bikora mu gutuma dusohoka rero ibyo byashiye bitangura na 18 aho twashoboye kuzunguruka Burundi bwose turondera amabuye dushobora kuguza akavamo amakaro gushika ubu tugeze ku bwoko 13 butandukanye dushobora kuzokata tugakuramo amakaro dukoramo amajardin amapiyeri tombale n'ibindi byinshi rero tumaze guheza ibyo byigwa twateza kurusha izindi twubaka izindi n'uko butari turavye umusozi wa Mwaro n'ubundi twasanze uri hagati na hagati rero turakura cyane hanyuma hari agasozi nyene kariko amabuye iyi ni plan ya izina turiko duprojecta kubaka twatanguye kuri hangari imwe aha izoba ari hangari ifatanye na stock y'ama produit fini ubutare rero tuzobukorera ngaha amamashini tukaba turiko turahubaka aho twatanguye kubaka haheze indwi dutanguye inzu ihangari ariyo ihangari kazoba irimwo amamashini ibibuye tuzozana dukuye ku makariyeri atandukanye ubwoko 13 tukabukata mu mashini zizoba zinkunga yamabuye tuheje gukata abari amafeye tuzana kuri mu mashini ya traitement tutashobora kuronka intare dushaka kuya polishinga kugira turonke une surface brillante ngaha dushaka hamane y'amapisine dushaka mu cuisine dushaka amapiyeri tombale byose tubihereza ngaha hanyuma tukabizana muri hangara abantu batora baza kuguriramo ivyo bintu turakoresha amazi yose dukoresha turasubira tukayatreta akagaruka muri izindi bimwe bisigaye cyo twakwita les matières en suspension havamo le sable fin ikora muri génie civil akavamo n'icyo twakwita intabire kuko haravamo ibyo bita amaferomanize cyangwa intabire dushira mu nkuze mu mirima iyo produit fini rero twashoboye kwerekana ukuntu bizoba bisa amakara atandukanye ikara imwe yahajya kuri antenne ajya hakurya izoba isohoka isuka iyo mukarusi izoba isa nk'uko hama mu rutegama nayo igasaba no mu bwoko butatu twashoboye kwerekana muri aya makara dushobora kubutanga amabuye amaprovinsi umaze kubona muri aya mabuye n'ayandi province z'ubwa mbere ni Gitega hari amakariyeri tumaze kugira aya Makebuko Kirasazi Mugutu Chaza Muravya mu Rutegama akaza mu Cibitoki Bujumbura irare hariyo atatu no muri Bururi komine Mugamba hariba Bwiza no muri Kayanza uraba rero amabuye ya mbere amakaro ya mbere muzade bamugiye kingana byose bigenze neza ubu twatanguye kubaka bikazofata amezi 3 hariho amamashini ya mbere amaze gushika tuzoshaka twinstalla n'ayandi twaguze turindiye yuko bayapakira nko mu kwezi kumwe nibaza yuko avec fin décembre tuzoba tukwase ikano ya mbere tuzotushize kuvuga yuko intango y'ibihumbi 2025 tuzoba dushobora gutagwa kuronka ya mbere aya mabuye rero murazi ko ari yandi twahora tuja kugura mu Bushinwa muri Turikiya iburaya ubu natwe rero bazoca baza kuyagura iwacu ubu natwe amahera yahora agenda hanze azoca agumaga cyitse yuko rero yambona kazoza murumva yuko rutanguye guhingura itunga kama Imana yaturemeye turatanguye no kunyene uvuga yuko umwaka wa 2025 no mwaka tuzoba dutanguye neza ubu ni nkuko turiko turishusha turiko turaba umushinga aho ugeze kandi turizeye yuko bizogera neza twifurije rero kuraranika Imana igumi baheza kiri